iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo mu gitondo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Urakoze Eugenie, reka tuyahere muri Afurika. Abasirikare bashika kuri 4 barishwe mu mutego batezwe mu buraruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa gatatu, nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano muri ico gihugu kiri mu rugamba n'imihari y'iterabwoba abivuga. Ico gitero hafi y'ikigwati ca Yirgu mu ntara ya Sanmantega cakozwe n'abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki, bica abasirikare 4 n'abandi 2 bakomeretse. Ayandi makuru avuga ko abategetsi bakiriko bararondera abo bagavye ico gitero. Ejo ku gatatu nyene igisirikare cavuze ko ingabo zaco zirwanira mu kirere n'izirwanira ku butaka zagiye hamwe zigaba igitero co gusangangura ikambi bise iy'iterabwoba mu kagwati kitwa Ugaru mu buseruko bw'igihugu ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kane, ngo hicwa umwe mu bakora iterabwoba. Ibigo bya Eklezia Katolika muri Haiti birimwo amashuri na za kaminuza byarahagaritse ibikorwa mu kiringo c'imisi 3 basabire kurwa ry'abapadiri 3, ababikira 2 hamwe n'abandi bantu 2 banyurujwe haraheze indwi irenga. Uku kunyuruza kwabaye ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kane. Haiti yikukiye ku Bufaransa mu 1884 mu nyuma isa Ubufaransa indishi y'amafaranga kuri ubwo bukoroni yakorewe. Umukuru wako kagwi kanyuruje abo bantu yavuze ko akeneye ko Ubufaransa butanga iyo ndishi, bitabaye uko akavuga ko azohagarika gufungurira abo yanyuruje. Washington, ijwi ry'Amerika. Amakuru mu makungu tuyahere aha muri Amerika. Amakungu yaragize ico ashikiriza inyuma yaho kuwa kabiri uwahoze ari umupolisi mu gisagara ca Minneapolis Derek Chauvin yegetswe ko ivyaha vyo kwica umwirabure George Floyd mu mwaka uheze. Michelle Bachelet, umukuru wa kanama k'ishirahamwe impuzamakungu kajejwe agateka kazina muntu, yavuze ko urwo rubanza rwaciwe mu kuri. Avuga kandi ko iyo rucibwa ukundi byari kuba arakamaramaza. Mu nama nshingamateka y'Ubwongereza naho umushikiranganje wa mbere Boris Johnson nawe yarashimye urwo rubanza rwaciwe. Leta y'Ubufaransa nayo yavuze ko amakungu ashima ingingo yafashwe n'ubutungane. Umuvugizi wa leta Gabriel Attal yavuze ko ibyashikiye Floyd byajabutse imbibe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko niyo ngingo ya sentare yashimwe no hanze y'imbibe za Amerika nyene. Abahinga mu kanama ka ONU kajejwe ivy'agateka kazina muntu bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko amagara ya Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya abangamiwe cyane, kandi bagasaba Uburusiya kumurekura akaja kwivuriza mu kindi gihugu. Abo bahinga basaba abategetsi b'Uburusiya kwemerera Navalny agakurikiranwa n'abaganga biwe kandi bamuhe uburenganzira bwo gusohoka igihugu akaja kurondera ubuvuzi bwihuta nk'uko babikoze mu kwezi k'umunani muri 2020. Abakuru b'ibihugu byo ku isi batari bake byitezwe ko bashikiriza ijambo kuri wa kane ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubutaka mu nama y'ihindagurika ry'ibidukikije iza kuba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Izo birongowe na Perezida Joe Biden wa Amerika. Iyi nama mpuzamakungu kw'ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu twigoro twa Perezida Joe Biden two gusubiza Amerika ku burongozi bw'isi kw'ihindagurika ry'ibihe. Inyuma yaho yasubiriye Donald Trump yagaragaje ko yafashe ico kibazo minenegwe, aho mu mwaka wa 2015 yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris kubidukikije. Perezida Biden acayasubiramwo inyuma yo gushika ku butegetsi. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
ariko twamenyesha ko George W. Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kabiri yasohoye igitabo cye gishya Out of Many One. Icyo gitabo kivuga ko bimukira yashushanyijemo, muri abo harimo ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Nagateka ntangere kubona jewe baratoye kugira ngo ashobore kunshyira muri urwo rutonde, ukuri birahimbaye, nakanyamuneza kuri jewe n'umuryango wanjye n'inshuti n'abagenzi. Uwo ni Gilbert Tuhabonye, umwe muri abo bavugwa muri icyo gitabo. Ni Umurundi ufite ubwenegihugu bwa Amerika, aba mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas. Urwego CNC rushinzwe gucunga itangazamakuru mu Burundi rwaburiye abayobozi b'ibinyamakuru bakoresha abantu batagira ikarita ndangamwuga ko bagiye gufatirwa ibihano. Naho bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabiterwa n'iki? Ibisobanuro kuri iyi nkuru no kuzindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Urukiko mpuzamahanga rwa ONU rushinzwe ubutabera International Court of Justice batangiye kongera kumva urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo igihugu gituranyi cya Uganda isaba indishyi kubera ibikorwa by'abasirikare ba Uganda boherejwe muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignace Sibahizi muri Uganda. Ni urubanza rumaze imyaka irenga 20 muri urwo rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye. Repubulika ya Kongo yareze Uganda mu 1999 ishirisha igihugu kurenga ku mategeko mpuzamahanga abuze igihugu kohereza ingabo zacu ku butaka bw'ikindi gihugu kidahawe uruhusha n'umuryango w'abibumbye. Usibye icyo kirego, Kongo inashinja igisirikare cya Uganda gukoresha intwaro ku butaka bwayo mu ntambara zahitanye ibihumbi by'abantu, zikangiriza imitungo itari mike kandi kigasahura n'umutungo w'icyo gihugu. Ibyo byaha nibyo Kongo iheraho isaba urukiko gutegeka Uganda gutanga indishyi. Mu mwaka wa 2005 urwo rukiko rwemeje ko Uganda yakoze ayo makosa, rutegeka ko itanga indishyi ingana na miliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Uganda yanze gutanga iyo ndishyi ivuga ko ari ikirenga. Aho niho urukiko rwemereye ibihugu byombi kuja kugira ibiganiro kugira ngo byemeranye ku ndishyi ibinyuze byombi, ariko nyuma y'imyaka 15 ibi bihugu byombi biganira ntaco byagezeho, bituma Kongo isubira kongera kurega muri urwo rukiko mpuzamahanga. Uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Okello Oryem yatangarije Ijwi ry'Amerika ko Uganda yemera amwe mu makosa leta ya Kongo iyishinja kandi ikanemera gutanga indishyi, ariko indishyi ingana n'ibyangirijwe. Ku gihugu cya Uganda indishyi Kongo ishaka irakabije. We accept some responsibilities, but we think that the figures that has been flying around 10 billion. Ati nka leta ya Uganda twemera amwe mu makosa yashinjwe abasirikare bacu, ariko ntabwo twemeranya n'umubare w'amafaranga angana n'imiliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Iyo ndishyi irakabije cyane. Twagize amanama menshi na leta ya Kongo, amwe muri ayo manama nayibereyemo. Twabajije leta ya Kongo kubarura buri kimwe bavuga cyangiritse nuko bakagiha agaciro mu mafaranga. Twaje gusanga ngo uteranije byose bavuga ko byangiritse ntabwo agaciro kabyo kageraga no ku miliyari 1 y'amadolari. Umwe mu banyamategeko bahagarariye leta ya Kongo muri uru rubanza, Jean Paul Segiobe, yarayabwiye urwo rukiko rukorera mu Buholande kuko Kongo isaba kwishurwa miliyari 4 z'amadolari y'amanyamerika, umubare utandukanye n'uwo bari barasabye mbere wa miliyari 10. Minisitiri Oryem wa Uganda avuga ko afite icyizere ko ibihugu byombi bizagera ku mwanzuro w'icyo kibazo hatabaye andi mahane. Avuga ko leta iriho ubu muri Kongo idatsimbataraye cyane kuri izo ndishyi z'ikirenga. Ati twe nka Uganda duha agaciro kenshi umubano wacu n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero twizeye ko iki kibazo tutumvikanaho kitabangamira umubano wacu. Repubulika ya Kongo niherutse gusaba kwinjira mu muryango ugize ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kandi twashyigikiye icyifuzo cyabo. Kongo ni isoko ry'ibicuruzwa byacu byinshi cyane. Umubano w'ibihugu byacu byombi urimo inyungu za politike n'iz'ubucuruzi, tuwuha agaciro kanini cyane.
Ikindi cyagaragaye mu iburanishwa ry'urwo rubanza ni uko urukiko rwemeje ko leta ya Kongo nayo yakoze amakosa yica amategeko mpuzamahanga mu mibanire hagati y'ibihugu yakorewe i Vienna mu 1961. Kongo ishinjwa kugaba igitero kuri ambasade ya Uganda i Kinshasa. Icyo gitero ngo cyangirije inyubako ya ambasade ndetse habaho no guhohotera abakozi bayo kandi basanganywe ubudahangarwa. Kuri icyo kirego ntacyo urukiko rwategetse Kongo kuriha Uganda. Igihugu cya Uganda cyohereje abasirikare bacu muri Kongo mu 1998 gufashanya kwigendera Laurent Desire Kabila mu ntambara yahiritse ku butegetsi Perezida Mobutu Sese Seko. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwaraye rusubukuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyepolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Iburanisha ry'ejo ryibanze ku bisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaha birimo ibyo gutwikira abantu ku bushake n'ibyo kwica abaturage. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi. Urubanza rwatangiye hari ababuranyi bose usibye Paul Rusesabagina. Gereza afungiyemo ya mageragere yari yandikiye urukiko ko bamugejejeho impapuro zimuhamagaza mu rubanza uko bisanzwe, ariko akababwira ko yivanye mu rubanza atazarusubiramo. Nubwo atarahari ntibyabujije ubushinjacyaha gukomeza gusobanura ibyaha bashinja bwana Rusesabagina. Kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha bwibanze ku byo bise uruhare rwa Rusesabagina mu bikorwa byakozwe n'umutwe wa MRCD FRN mu gutwikira abaturage ku bushake. Umushinjacyaha yavuze ko iri huriro ryatwikiye abantu, inzu na za moto mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abarwanyi b'umutwe wa FRN bateye umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu mwaka wa 2018 batwika inzu, imodoka na moto ebyiri. Ubushinjacyaha bwerekanye ko mu gihe ibyo bikorwa byabaga impuzamashyaka ya MRCD yari yobowe na Paul Rusesabagina, ari naho bahera bamushinja icyo cyaha. Ubushinjacyaha bwerekanye amafoto agaragaza uburyo inyubako ya koperative y'abanyabuzima ba Nyabimata ikaba yari ituyemo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Nsengiyumva Vincent yatwitswe, ndetse bagatwika n'imodoka ye bikarangira nawe arashwe nubwo yagize amahirwe mu masasu ntamuhitane. Hanagaragajwe uburyo hanatwitswe imodoka z'abasivili zatwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe zirimo ivatiri ndetse na bisi nto yari itwaye abagenzi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu buhamya bwahawe na bamwe mu baturage bari mu modoka zatwitswe bwerekana ko n'abaturage bari muri izo modoka barashwe, bamwe bakahasiga ubuzima. Mu iburanisha rya none kandi ubushinjacyaha bwavuze ko itwikwa ry'imitungo y'abaturage mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi nta kindi byari bigamije bitari ugutera ubwoba abasivili. Umushinjacyaha yumvikanisha ko bwana Rusesabagina akurikiranyweho icyaha cyo gutwikira abantu nk'uwari umuyobozi wa MRCD FRN kubera ko yatanze ubufasha akanayobora umutwe wakoze icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo gutwika. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ku kindi cyaha Rusesabagina akurikiranyweho cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwavuze ko hari abantu barashwe ariko ntibapfe, ndetse batanze ubuhamya bugaragaza uko ibyo bitero byagabwe. Umwe mu batangabuhamya uri mu barasiwe mu gitero cyagabwe mu karere ka Nyamagabe, mu buhamya bwe yasobanuye ko ubwo bari mu modoka ya Alpha yavaga Rusizi igana Kigali, bageze muri Nyungwe basanga hari abantu batambitse igiti mu muhanda. Icyo gihe imodoka yarenze icyo giti bahita bayirasa amasasu, amapine aratoboka, bahita barasa abagenzi, bamwe barakomereka abandi bahasiga ubuzima. Ubushinjacyaha bwanareze Rusesabagina uruhare mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2019. Bwongeyeho ko aho ibyo bitero byagabwe nta na hamwe hari ikigo cya gisirikare, ahubwo bateraga mu ngo z'abaturage. Icyaha cya nyuma Rusesabagina aregwa nicyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'igikorwa cy'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko gukubita no gukomeretsa ku bushake ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibikorwa byo gukubita no gukomeretsa buvuga ko byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibimenyetso by'iki cyaha bishingiwe kuri raporo zo kwa muganga zakozwe n'abahanga zerekana abantu bakubiswe bakanakomeretswa ndetse bakaba barasigiwe ubumuga. Umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina akurikiranyweho nka gatozi mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa kuko yari umuyobozi akaba umuterankunga wa FRN MRCD, aribo bakoze ibikorwa byibasiye abasivili. Ubushinjacyaha bwashoje gushinja Rusesabagina Paul ibyaha 9 byose bifite n'isano n'ibikorwa by'iterabwoba MRCD FRN yagizemo
uruhare ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibyo byaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, no kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Hahise hakurikiraho gushinja Colonel Nizeyimana Marc warebwe icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe. Nizeyimana yahoze muri FDLR Foka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera muri 2016 ubwo yinjiraga muri CNL yaje kwihuza na FRN. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urwego CNC rushinzwe gucunga itangazamakuru mu Burundi rumenyesha abayobozi b'ibinyamakuru bakoresha abantu batagira ikarita ndangamwuga ko bagiye gufatirwa ibihano. Ibi byari bitangajwe nyuma y'inama abagize urwo rwego bakoreye mu kigo cy'abanyamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ejo kwa gatatu. Inkuru ya mugenzi wacu uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroge Birikaneza. Inama yo kuri wa gatatu yari intumbero nyamukuru zitatu nkuko vyamenyeshejwe na Laurent Kaganda icegera c'umukuru w'urwego CNC rujejwe gucungera ukuntu ibinyamakuru bikora mu Burundi. Kwari kwiga amadosiye y'ibinyamakuru bishasha bigomba kugurura canke ivyahora bikeneye kongeramwo imihora, ukunegura amakosa akorwa n'ibinyamakuru hamwe no kuraba aho igikorwa c'uganira n'ibinyamakuru vyugawe canke biri mu bihano kigeze kuva Perezida Evariste Ndayishimiye abitegetse kwa 28 ukwezi kwa mbere. Kuri ino ngingo ya nyuma Kaganda yavuze ko ibiganiro bikomeza ku giti c'umwe wese. Mbere babwire ko higeje ku munsi wa mbere twakiriye abaserukira iradiyo Ijwi y'Abanyamerika VOA, ejo dutegekanya kwakira isaha 3 abaserukira iradiyo y'Ingozi Ntumbero FM, ku munsi wa gatanu bafuzoca twakira abaserukira BBC. Hanyuma turangene twoyaga kuko ya nama ya mbere twagira itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha ko ibiganiro na CNC bitanguye. Hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma cyane kubiri ata radio yugawe kubera ibituma asangiye n'abandi, umwe wese agahugaswe kiwe kugira ngo duce dushira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umwuga ukumenyesha amakuru, kuko ibimenyesha amakuru navyo nyene ntitwobisiga inyuma, kandi byaravuzwe n'abubaho b'igihugu bati nta gutera imbere kutarimo abamenyesha amakuru. Kaganda yungirije umukuru w'ikigo gicungira itangazamakuru mu Burundi yanagabishije abanyamwuga bakora badafite karata ibaranga. CNC yaramenyesheje yuko iyo karata ugiye gukora igikorwa utegerezwa kuyerekana, ahubwo rero umuntu ari karata gukora atakarata afise wenyene ari mwikosa. Umuntu yaragiye mwikosa ateza guca ahanwa, atabanza guhanwa abanza guhanwa amagahano kuko yagiye gukora ibyo adafitiye uburenganzira. Ukabutwara ikimenyesha amakuru utamurungitse muri CNC ngo tumuhe karta ndanga mumenyesha amakuru canke ndanga muhinga mu byo kumenyesha amakuru, ni wo wamutaye kuri wa kabiri umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF wasohoye icegeranyo c'umwaka Burundi bukaba bwungutse ibibanza 13 byose hagereranijwe n'umwaka ushize. Bwavuye mu kibanza c'160 ku bihugu 180 buja ku 147. Arnaud Froger, umuyobozi wa RSF ku mugabane wa Afrika, yasiguriye Ijwi ry'Amerika icabiteye. J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux 4 journalistes. Atubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa. Ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyeshamakuru Iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyeshamakuru bakore bigenga dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Ariko nubwo kuva mu 2015 haturiwe bimwe mu binyamakuru vyigenga, abanyamakuru barenga 100 bagahunga igihugu inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo ibaye inshuro ya mbere. Uburundi budugije amanota, urwego CNC ntaco rwashimye kubivugako. Ico kibazo rero cyahateza kubariza, hariho bya biganiro bihora biba hagati y'abavugizi b'inzego canke iyo nyencubahiro mukuru w'igihugu yatanze ako kanya. Kirike rero muze mukimbaze ico gihe
urwego CNC rwasavye mu nama yarwo afite ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi na nkoranyambaga gusuzuma cane ibihaca harimo ivyandikwa n'abanywanyi bavyo ruvuga ko atarwitwazo na rumwe ruhari ko haba ibintu biciye kubiri n'umwuga w'itangazamakuru biboneka ku mbuga nubwo vyoba vyanditswe n'abanywanyi. Umwe mu ndongozi z'ibinyamakuru mu Burundi atashimye kwivuga izina yatubwiye ko barongoye urwego CNC bakwiye gutahura ko Burundi buri mu demokarasi kandi ko ivyumviro vya bose bibwirizwa kwakirwa mu gihe bitari mu ivyumviro bicyozanya canke ibitutsi. Yongera ko ati si vyiza ko abanyamakuru bama bafatwa nk'abansi kuko iyo bakebura leta batanze intererano ikomeye ikaba n'igikorwa co gukunda igihugu. Ronka Kagandi cegera c'umukuru wa CNC yemeje ko atazovyubahiriza baraririwe no guhanwa n'itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu gihugu hamwe n'andi mategeko y'igihugu. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'uko kwimuka hari abavuga ko ari ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubucuruzi, hakiyongeraho n'imisoro iremereye. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima arabagezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ugeze mu gace k'ubucuruzi k'umujyi wa Kamembe gaherereye hafi n'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho ubonera uburemere bw'iki kibazo. Ahahoze urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo n'ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa ubu abahabarizwa n'imbarwa. Menshi mu mazu yahoze ari ububiko bw'ibicuruzwa n'amaduka manini ubu arakinze. Ugerageje gushishoza unyujije amaso mu birahuri by'inzugi n'amadirishya urabona ko hose nta gicuruzwa kikiharangwa. Benshi bagiye muri Kongo nta n'umuntu wasigaye hano, n'abandi baratashe gucuruza birabaraniye barabireka. None se ahantu wacuruzaga aho utacuruza na kimwe cya 10 umva ko se nakazi kariya nakazi karimo nawe gucunga nibigera mu wa gatandatu nange zareka ko ndakazi karimo. Uyu mugabo ari muri mbarwa basigaranye ubucuruzi muri iki gice. Yahoze akorera mu miryango 3 aho yaranguzaga ibicuruzwa byiganjemo ibikomoka ku binyampeke, nyamara ubu asigaye akorera mu muryango umwe gusa, ahandi yahasubije bene inyubako. No gusigara n'umuryango umwe ni kuvuga ngo ndacunga icyo bishaka kuza bishaka kugaruka tukamenyera kuriya ahubwo bizageraho byose binanira n'umuntu ko kuva mu gitondo nageze hano sinarabona umugenzi wanjye n'umwe nshyiramo marchandise kamara ukwezi biraho. Hirya ye gato nko mu ntambwe 15 tuhasanze undi mugenzi we, bigaragara ko acuruza ibiribwa byiganjemo ifu z'ibigori ndetse n'umuceri. Yicaye iruhande rw'iduka rye ubona ko agaragara nk'uwumiwe kuko nta utugurira ahubwo turi mu gihombo. Ni nka kumwe isazi isigara ku ruhi nkarariwe kera. Uzi kubona umuntu yirirwa hano wagira mu rugo bakakwaka ukabura umunyu. Bibaho se ntabwo ureba ko naje gukingura kugira ngo imungu nuko utabonye inyamanza itambuka. Inyamanza nibura ngo yinjire mu nzu ufate akantu k'imungu kaje mu bicuruzwa kintu na kimwe dufite. Aba bacuruzi bavuga ko bagenzi babo bajyanywe i Kongo n'ihungabana ry'ubucuruzi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19. Hakaba ariko n'abavuga ko ikibazo cy'imisoro myinshi bacibwa ku ruhande rw'u Rwanda nacyo cyaba cyaragamburuje benshi. Ikintu cy'umusoro hazaba kwaka amafaranga utanacuruza. Ubu narishi patenti 60. Patenti ngo utayirishye ngo uzabihandi kuko baba bakubarira batanga amafaranga atakugaruke. Abandi bo bakagenda biyambukira, abandi bagasubiza ibyangombwa, abandi bakagira gute, ariko umuntu akaba ameze gutyo gusa ngo ahari wende byo bizaza. Navuga ko bifitanye isano n'amafaranga tugenda abantu bagenda bacibwa atasobanutse. Twari tuzi ko uburyo imisoro itangwa n'ibisorerwa, none utangiye kubona n'utundi ngo nakangaka nako ngo nakanga, ariko wabaza ahandi ukumva ngo ibyo ntabwo tubizi. Ihungabana ry'ubu bucuruzi n'igenda ry'abahoze bakorera muri Kamembe riragira ingaruka kuri benshi mu bakeshaga amaramuko ubucuruzi mu gihe bwabaga bukorerwa mu Rwanda. Nibo baduhaga akazi kugira abana bacu imiryango yacu ibeho, ubu byarangiye dusubiye inyuma. Namutwarira 2-3 najya muri Kongo nkaguraho nikayi ya make yankayizana. Wa mwana wanjye akabura ukunda ajya ku ishuri. None ubu ngubu ndatahira 200. Fata ndashaka kurya. Nijoro umwana arashaka kurya. None nimumbwira ukuntu tugomba kubaho. Ku ruhande rw'ubutegetsi naho bemera ko ikibazo cy'abacuruzi b'Abanyarwanda bimuri ibikorwa byabo muri Kongo gikomeje kugira ingaruka. Nyamara Bwana Kayumba Efuremu uyobora ako karere agahakana ibyo kuba imisoro yabo imwe mu ntandaro z'iryo genda. Iyo umucuruzi yakoreraga hano ubutaka bw'u Rwanda akimuka akajya gushyira business ahandi, birumvikana ko ni igihombo kiba kibayeho ku ruhande rw'umusoro kuko niba yagomba kwishyura TVA nta musoro wa TVA azaba akishyuye. Ku bijyanye n'imisoro simbona ko mu Rwanda twaba dufite ikibazo cy'imisoro iri hanitse, ariko icyo nzi cyo nuko muri Kongo ahubwo iyo urebye n'uburyo basoresha bashobora gusanga abantu basoresha menshi kuko twakira ibibazo by'Abanyarwanda bakorerayo
ugerayo akakubwira ngo ejo umuntu runaka yaraje yita serivisi runaka akawukaka amafaranga akagenda atanaguhaye resi. Nubwo bitadushobokeye kumenya umubare nyirizina w'abacuruzi baba barimukiye muri Kongo ndetse n'ingano y'igihombo mu mafaranga ibi byaba byarateje, ingaruka z'iki kibazo ziragera no ku bafite inyubako z'ubucuruzi zikodeshwa mu mujyi wa Kamembe. Nko mu nyubako y'isoko rishya rya Rusizi izwi nka RIC, bagaragaza ko hafi 1/2 cy'ubushobozi bw'inyubako, ni ukuvuga imiryango hafi 120 yari ifite abayikoreragamo, nyamara kuri ubisigaye ikorerwamo ikaba ari 68 yonyine. Hakaba impungenge kuri bamwe ko ibintu bikomeje uko biri, uyu mujyi uzasigara ari uwo guturwamo gusa, ubucuruzi bukimukira hakurya mu gihugu gituranyi. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuri wa kabiri, George W. Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye igitabo cye gishya cyitwa Out of Many One. Icyo gitabo kivuga ku bimukira yashushanyijemo baciye mu bintu bikomeye mu buzima bwabo bakaza kugera muri Amerika, aho bagize uruhare mu buzima n'iterambere by'igihugu. Muri abo harimo umurundi witwa Gilbert Tuhabonye, ari mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas, akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira uko yakiriye kuba Perezida Bush yaramushyize mu gitabo cye. Twabyakiriye neza cyane, nagateka ntangere kubona umurundi nkanje yavukiye Burundi, Burundi murahazi, kandi hari abarundi benshi muri iki gihugu cya Amerika, kubona jewe baratoye kugira ngo ashobore kunshira muri urwo rutonde, nukuri birahimbaye, nakanyamuneza kuri jewe n'umuryango wanjye n'inshuti n'abagenzi n'igihugu catwibarutse, kuko biranezere cyane kumva Burundi busubira kuvugwa. Agateka cyane. Imbere ko asohoye icyo gitabo narabonanye amaso mu yandi, mwaganiye ibiki, wamubwiye ibiki? Byari biryoshe cyane guhura n'umukuru yahoze atwara igihugu cya Amerika. Murazi ko Amerika ni igihugu gikomeye kiri imbere mu buhinga bwa none mu bintu byinshi. Rero igihe yansaba ngo tubonane, twari kubonana isaha. Jewe umuntu nkuko nababwiye yavukiye Burundi mu misozi turetse n'Ibujumbura, uretse umuntu atwari igihugu agusaba ko mubonana muyage. Mu bisanzwe twaraze ingene jewe nabayeho mu buzima bwanje, nawe nyine arambwira ngene yabayeho, turayaga, hanyuma ingene yashitse kuri iki gihe cyo kuzoshyira mu rutonde rw'abantu ategerezwa gucapa. Kuri ibyo byari biryoshe kabisa. Yabamenye gute mu kubahitamwo muri abo bandi? Ibikwerekeye amateka yawe yabimenye gute muri make? Muri make ngene yabimenye, jewe ngishika ngaha mbaye muri Austin, umukobwa wiwe ico gihe yari perezida, jewe nsanzwe menyereza abantu. Umukobwa wiwe yaraje aza ntabizi, ntazi n'uwo ari we, ariko je kubera abantu bose ndabafata co kimwe. Uwo mukobwa wiwe yitwa Jana, niwe haraheze igihe kubera ngene yakoze hanyuma agatera imbere amahirwe yanyibagiye, kuko ubu niwe yaciye abwira perezida yuko hari umuntu akora igitangaza, hari umuntu ariko arafasha ngaha Austin kandi akaba afasha ni Burundi. Niho rero byavuye ico gihe niho perezida yacu ntumako kugira tuzohure hama tumenyane, kuko yaranyumva gusa. Mu kurangiza, muravuze ko mutariko mufashana ngaha mugira uruhara ngaha mubandanya no gufasha mu Burundi. Murafise Fondation Gazelle ifasha gutanga amazi meza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ku bantu baba mu bice byo hagati mu gihugu. Muri make cyane mwoducira ku mayange aho iyo fondation yanyu igeze. Fondation Gazelle igeze ku gikorwa kinini, dusanzwe dutanga amazi ahereye iwacu mbera ahantu mu ikomine ya Songa. Mu ikomine ya Songa yose y'igihugu wese arafise amazi. Muce mwibuka jewe igihe naje ku ishuri nagenda ibirometero 10 nta mazi yari ahari. Ubu aho abana baca hari amazi, ku ishuri hari amazi. Hanyuma duhejeje intara ya Songa twaje dutandukira mu ntara ya Matana. Ubu tugeze muri Matana, akazi turakagenze, ibikorwa bigeze kure. Nukuri nukwishima iyi fondation iri kwirakora ibikora inka. Murakoze cyane. Yari Gilbert Tuhabonye, umurundi aba mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, ari mu bantu Perezida George W. Bush yahoze ayoboye Amerika yashize ibicapo byabo n'amateka yabo n'ivyo baciyemwo n'uruhara, ariko baragira intererano mu iterambere n'ubuzima muri Amerika. Mu gitabo ciwe yasohoye icese ejo kuwa kabiri citwa Out of Many One. Turiko turaganira ku vyerekeye ico gitabo nuko yakiye kuba yashizwe muri abo bimukira. Turashimye kuri iki kiganiro. Murakoze.
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu by'aka kanya birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Turashimiye rero ko mwahisemo kurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose. Fatuma Karara Arimase niwe wegeranyije amajwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.